tugira amahoro. Twebwe twaje duserukira umugwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi, severe mu mfunyapfunyo no mu kinyamazuru. Twaje gushira mu ngiro ingingo twafashe ku matati ari hagati y'abasigwa ba Ntagisigaye Joseph baserukiwe na Ntagisigaye Barnaba n'ishirahamwe ry'amashengero y'aba Emmanuel mu Burundi riserukiwe na Daniel Johnson, yerekeye dosiye numero RCVR agakwego TEB agakwego buhu gahumuza agakwego ubusa 27 agakwego 2025. Iyo ngingo nayo akaba ari numero 3 agakwego 2026 severe yo kwigenekerezo rya 16/0 2026. Iyo ngingo rero twaramaze kuyishikiriza icese, turatanga turiha n'ikiringo kugira ngo tube dushobore kwishikira aho amatati yabereye, kugira ngo iyo ngingo ishobore kuja mu ngiro. Twaramenyeshejwe yuko habaye amasezerano yo kumvikana atanduru wanja wangura hagati y'abegwa n'ayo matati, nuko nabishikirije bigenekerezo rya 16/0/2026 harabaye umwumvikano urangiza ayo matati yari kuri iryo tongo. Ingingo ya mbere, umugwi severe uremeje amasezerano y'umwumvikano yabaye hagati y'abasigwa ba Ntagisigaye Joseph baserukiwe na Ntagisigaye Barnabe hamwe n'ishirahamwe ry'amashengero y'aba Emmanuel riri mu Gisuru riserukiwe na Daniel Johnson. Ingingo ya kabiri, itongo ryari mu matati ryegukiye ishirahamwe ry'amashengero y'aba Emmanuel mu Burundi riserukiwe na Daniel Johnson. Ingingo ya gatatu, umugwi severe uremeje ko ayo matati yari hagati y'abasigwa na Ntagisigaye Joseph n'ishirahamwe ry'amashengero y'aba Emmanuel riri mu Gisuru arangiye. Ingingo ya kane, iyi ngingo nintabanduka ishigwa mu ngiro igisohoka kandi ntiyungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa nimero 1 agakwego 11 yo kuwa 28 Rusama muri 2024 rigenga umugwi severe. Ingingo ya gatanu, iyi ngingo ifuta ingingo zose zari zafashwe kuri aya matati. Ingingo ya gatandatu, umugwi severe niwe ujejwe gushira mu ngiro izi ngingo. Iyo ngingo ikija mu ngiro buno nyene, kanakengurukira izo mpande zibiri zego nayo matati ko zonyine ziragiye hamwe zikumvikana zigashirako igikumu ku masezerano arangiza ayo matati. Twebwe natwe ayo masezerano twarayashigikiye, turayemeza, turaterako n'igikumu n'ikidodo ca severe. None rero tubasabe mwese muri ngaha mutubere ivyabona yuko twashitse ngaha kuri rino tongo ryari mu matati kugira ngo izo ngingo zice zija mu ngiro
abari intwaro abajejwe intwaro bari ngaha, abajejwe umutekano bari ngaha, abaserukiye ishengero ry'ishirahamwe Emmanuel bari ngaha. Kw'izina ryanje no kw'izina ry'ishirahamwe no kw'izina rya Daniel Johnson asanzwe asuruka muri ano matati, bagomba kubakengurukira cyane, dukengurukire uno mugwi Severe ukuntu waserutse muri bino bibazo mu gikorwa cyawo cyo kumvikanisha abarundi abenegihugu mu matati abagize, kugira ngo ushobore kumvikanisha mu matati yacu bari dufitaniye n'ababanyi. Rero turakengurukira cyane uyu munsi ko mwashitse kw'itongo kugira ngo mushire mu ngiro ingingo mwafashe ku bw'ano matati. Turakenguruka kandi n'abajejwe intwaro ukuntu bashishikaye kutuba hafi, bagerageza kurondera ko hoba umwumvikano hagati yacu nabo twari dutase kubijanye n'amatati. Rero kuno munsi uri hejuru turanezerewe cyane kuba mwashitse kw'itongo bigengwa n'ayo matati kugira ngo mushobore gushikiriza ingingo zafashwe. Muri makere turabakengurukiye cyane, kandi dukengurukire n'ababanyi bacu n'abadutwara muri kano karere bashitse kugira ngo babe ibyabona bya kino gikorwa cy'iteka cyadutindukanye kuri uno munsi. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.